Hello, 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 hello. Muraho muguwe neza. Karibu mu kiganiro cyacu Monday Motivation. Uno musi ni kuwa mbere dushaka twishiremo ama motivation yose ashobora dutangurizwa tumeze neza kandi tuzoyiheze tumeze. Ni motivation rero. Uno musi ikintu nashaka ko tuyaga ni ikintu kimwe gusa. Ikintu dushobora gukora kikatumotiva bigakunda no mu buzima bwacu tukaguma tubayeho neza. Camuvyumva. Okay? Uno musi rero twashaka tuvugane ku kintu kera bakunda kuvuga ngo hakumuntu ngo aguhifi yofuma akwigisha ingene baroba ifi. Twese turabizi ico kintu caradufashije cyane. Ni nko kuvuga bashaka kuvuga aho kumuntu yo guha amahera, aho umuntu yo guha umuceri nimba wabuze ivyo uteka ngo gende uteke canke ibiharage, canke akaguha wabuze impuzu wambara utitora impuzu, genda wambare hanyuma ubwo bukene bwawe buhere ubunyene. No musi rero nashaka ndababwira ko ivyo bintu vyahindutse. Ubu tukiri muri vya bindi hako umuntu ngo aguha ifi yofuma kwigisha kuroba. Ego kera vyarapasi ariko no musi ibintu vyarahindutse. Umuntu arashobora kukwigisha kuroba hanyuma uzi kuroba gusa ukagenda ugiye kuroba ugasanga amazi yakanye, ugasanga ni mu bugaragwa, ugasanga inzuzi zakanye. Mbega nimba waramenye kuroba gusa, nimba uzi igikorwa cyo kuroba gusa canke imetse yo kuroba gusa, umva uzobandanya ubaho ubuzima buzosha buhagarara. Uno musi rero tubazaniye Monday Motivation ivuga ko ibihe vya kera twarabirenganye. Ubu turi mu kindi gihe isi igeze ahandi hantu. Umuntu si vyiza ko amenya umugume gusa. Kubera umugume birashobora guhera nkuko nyene nababwiye inzuzi zigakama ahantu wari witeze kuzohora uroba bikanka hakaba mu bugaragwa. Zocubaho gute. Reka rero twiga ubundi bwenge muri Monday Motivation nababwiye twiga ibintu vyinshi, tumenye gukora ibintu vyinshi. Ubu ntitukiri mu gihe cya kera. No. Nimba uzi kuroba, nimba barakwigishije kuroba, iga n'ikindi kintu. Iga kurima, iga korora, iga gukora ibindi bintu bishobora kukubeshaho. Benshi baravuga bati ufise amagi mu giseke kimwe, amagi menshi ukayagira mu giseke kimwe, hanyuma ukagitwara ukagera imbere ico giseke kikameneka, ibintu vyawe vyose biba bigiye. Ni nko kundi nyene wa muntu azi kuroba gusa. Ariko ufasha ayo magi yawe ukashira mu giseke kimwe, bibiri, bitatu, bine, bitanu, igiseke kimwe nicameneka n'amaga kameneka, ubuzima buzobandanya, uzoguma wiberaho. Kubera iki? Kubera ntufise igiseke kimwe, ufise ibiseke bitanu, kimwe gusa nico cyangiye. No musi rero twige ubundi buryo bwo kubaho. Umuntu ntabeho azi ngo iki kintu kimwe gusa kizombeshaho mbererwe neza, nta kibazo na kimwe ishobora kugira. Amazi arashobora gukama, amazi ni yakama uzi kurima uzogenda ubeho na bwa buzima bwawe bwo kurima waroroye. Amazi ni yakama wari uzi kuroba gusa uzogenda ubeshweho no korora cyane n'ikindi kintu cyose ubukoze. Niyo Monday rero Motivation nino musi twari twabateguri twige gukora ibintu byinshi, imyuga myinshi kugira hamwe ni habi kibazo ahandi bizokunde tubandanye twiberaho neza. Murakoze cyane, bye bye.